Uyu munsi wa kabiri twari dusanganye inama twebwe abepiskope Katorika y'u Burundi, hanyuma kubera ko vyahuriranye n'urupfu rw'umuvyeyi wacu Papa, duca tugira tuti ntitwoheza inama tutagiye kuramutsa umuserukizi we ngaha kugira ngo tumwereke ko turi kumwe nawe kandi dusangiye igisabisho muri iyi minsi. Abakristo turabaremesha tubwira tuti umuvyeyi wacu Papa Francisco yaratwitangiye, yararanguye ubutumwa bwinshi bwiza muri Eklezia, none nuko tumusabira kugira ngo umwami amwakire mu bwami bw'umuco n'amahoro, kandi nkabamenyesha yuko twamaze kumenya ko bazomushingura ku munsi wa gatandatu i Roma isaha 4, ko kwifatanya n'abaza bari muri ico gisabisho. Ariko kandi no muri Eklezia y'u Burundi turaza gushinga umunsi twoheza tugahereza imisa yo kumusabira abepiskopi turi kumwe n'igihugu c'Imana.